Ndabaramukije amahoro y'Imana ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muriko murakurikirana ikiganiro muherereye tubashimire cyane na cane abantu bakurikirana ibiganiro vya television Heritage kuri YouTube na Facebook tubashimira cyane aho muherereye hose abari muri Amerika Iburaya abari muri Afrika y'Epfo mu hingo itandukanye y'isi mwese turabashimiye cyane hanyuma kaze muri himbaze no munsi tunezerewe cyane yuko ari ikiganiro gishasha umunsi mushasha Imana yaduhaye kugira ngo tunezerwemo hanyuma nkuko mumenyereye muri kino kiganiro tuba dufise umutumire aho tumarana kanya tukaganira ku bitari bike kujanye n'ubuzima bwo guhimbaza rero kuri no munsi nakiriye umuririmbyi akaba n'umwanditsi n'umupastor eka ndazi bitari bike kuri we turaza kumenya muri kino kiganiro yitwa Masezerano Jean Claude numwe mu baririmbyi bamaze igihe mu ibango ryo guhimbaza niwe dufise kuno mugoroba muri kano kanya reka ndamuramutse ndamuhana ikaze ndaramukije amahoro y'Imana abanamwe turanezerewe kwikaze muduhaye yego cyane hari haciye iminsi myinshi twari tugukumbuye muri kino kiganiro nakoze natwe tubakumbuye kandi riba riteka iyo urosaka ryo kuvuga canke ko kubwira abantu kandi ni kimwe kigaragaza ubwizigirwa ko mu bisanzwe y'umuntu agwaye micro abagwaye ikintu gikomeye kuko ntabazi ibyo ushobora kuvuga ashaka kukubaza ukishura bitandukanye n'ibyo aba yakubajije mugabo dushima Imana ko twagira ubwo buntu cyane hanyuma ku bijyanye n'umwidondoro kandi ni Masezerano afise umwana umwe akaba ari Marianne Stefano yego cyane ni Masezerano nkaba ndi umupapa mfise umwamikazi umwe yitwa Imbaze Florence hanyuma n'umwana umwe w'umuhungu yitwa Masezerano Jean Beni yego bose bameze neza cyane kabisa turashima Imana nani yatamba yuko nzana mu kiganiro musanze twari kubana mugabo hari aka obstacle katumye tutabana mu kiganiro wundi yategerezwa kuba hari ariko ndabizi ko ndiko ndavuga ariko aranadukurikiranira reka tumuramutse cyane yego cyane nabwiye ko ndamukunda bose nibaza ko uri mu bantu vraiment bagaragaza yuko mubanye ufite umuryango mwiza abantu bakurikirana les réseaux sociaux musanze n'ubuntu hariho ikintu kimwe ntahura mwibanga rimwe igihari ry'urugo mu by'Imana isaba umugabo no gukunda umugore hanyuma umugore nawe Imana imusaba kubaha umugabo umugore mu kubaha arimo gukunda ubonye umugore atakubaha ntawe gukunda biri automatique hanyuma musanze uko umugore aremwe mu kwakira urubuto hanyuma akarubungabunga rugatanga ivyama rero iyo umugore ntushobora kumusaba urukundo utamuhaye kuko rujya rukundo yagwakiriye ararubungabunga akaruvomerera rugakura rukaza kukugarukako rero hari igihe abagabo bakenera ukubaha kuzanana ku mugore umugabo ukaza kumwaka ivyo utamuhaye rero ni kimwe hama mu bindi navyo ntahura nuko ntushaka kuvuga ko ukunda Imana udashaka gukunda umuntu wanesha amaso hanyuma kesha twegeze urukundo turashaka kugwerekana ku bantu bari kure tutamarana umwanya munini kuko umenga bajya abantu tumarana umwanya munini hari intege nke batuziko hari ibyo batazi bitagenda neza umenga byo gabanyugo urukundo ariko co ntahura nuko byukuri ahari urukundo uko utahura umuntu ni kumukunda kurusha uko wari umukunda nivyo cyane ni madame tubona mu byukuri amaze kuza mu buzima bwawe na ministry yanyu yagiye ku rundi rugezo tukwakira uri kurategura igiteramo atmosphere of miracles avant yuko wimaya wari ufise ukuntu evenement zawe zari zitwa nari ifise ibikorwa nakora ndibaza ko ndashobora kuba narigeze guca hano kuri television ndabivuga canke abadukurikirana narakora evenement yitwa Mbayeho ngo shime nakoze ku madisi ashika kuri 3 aho nazunguruka mu bice bitandukanye by'igisagara ego
mu nyuma tumaze guhura n'umwamikazi wanje hariho edition twakoze n'umusore turiko turategura mariage tumaze guheza mariage hariho edition yindi twakoze nawe rero twaraje turakora Atmosphere of Miracles niko ari mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nyene yindi tuko tuyitegura muri mwaka nyene itariki 5 z'ukwezi kwa 12 ni edition ya kabiri yitiriwe Atmosphere of Miracles kuba datawuri icongereza ni ikirere cibitangaza aha ngira abantu bariko barakurikirana ikiganiro bariko baravyumva uburemerezi byafashe uwo ushaka kutubwira mu by'ukuri mbega Atmosphere uyidekrive neza ukuntu iba imeze naho itandukaniye n'iri yanyimba yo mushime Washington mu bisanzwe akenshi iyo utahura umuhamagaro harimwo gusengera igikorwa Imana baraguhaye kuko kenshi ijambo ry'Imana rivuga ngo ndi nyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse araho kenshi mbare mvuga iki kintu gishaka kumva n'abantu batandukanye mu bisanzwe Bibiliya answa n'ivyanditswe vyera yitwa ijambo ry'Imana y'Imana yavuganye nawe biciye muri ivyo vyanditswe wasomye niho riza kwitwa ijambo ry'Imana niho rya jambo rivuga ngo ndi nyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse haraho kenshi abantu basomerwa ivyanditswe mugabo batabwiwe n'Imana by'ukuri ico baza kubwira abantu rero iyo Imana igomba guherekeza rya jambo nigiye wasenze ikavugana nawe kandi gashingira nayo byiri kuravuga ko by'ukuri ari yabikubwiye kuko cyane ariha aho usanga twarize Bibiliya kandi ugasanga ijambo ry'Imana turarizi riri muri twebwe riruzuye mugabo ugasanga sevre turarifise mugabo Imana ntaciravuga ku byo dufise muri twebwe canke kubugikira rero ryitwa ijambo ry'Imana kuko Imana yamaze kuvuga rero twizera ikintu ko igihe cyose tuzi ko twahamagawe n'Imana ntitwaduka ngo uvyuke mu gatondo uvuga ati ngo mbategure venema uvyuke mu gatondo ati ndayise uko urasenga ukumva ico nkemu yari karavugana nawe hanyuma nkemu yera ico ntahura nuko ahari kugira ngo adukoreshe tubinyishe ku buzima bw'abantu rero bivanye n'icimana bishaka gukora ku gihugu bivanye n'icishaka gukora ku gisagara bivanye n'icishaka gukora ku bantu hariho umuntu ihagurutsa rero iyo guhagurukije hari ijambo iguha iryo jambo iguha niryo riza gusobanura igikorwa ugomba gukora rero turatahura ko abantu barakeneye Imana abantu barakeneye ikirere cyo kwakira ubuzima mu bisanzwe Yesu yari karagendana n'abandi bantu batandukanye mu nzira ari karagenda mugabo hari umukenyezi yaragwaye ubutinya nk'imyaka 12 mugabo wewe waho yarari aravuga ati je ngomba gufata ingingo idinze gusaba audience ntibayima mugabo ninizera gusa nkakora ku buyonga bw'impuzu ziyo ndizera koza gukira bivanye n'amakuru numvise kuri we hanyuma uwo Yesu yaje gukora ko ari abandi bariko baragendana nawe mugabo batari bazi ko presence yiwe ifise ibitangaza batari bazi ko presence yiwe ihagarika amaraso batari bazi ko presence yiwe ihumura impumyi mugabo uwo mugore amaze kubitahura ashitse gusa mukozeko avuga ati ari umuntu ankozeko alors que ari bariko baramugwako mugabo nuko umuntu igikorwa cyose akora mu bwami bw'Imana gikorana objectif n'umutima ubwiherekeje rero twizera ko iyo duhimbaza ko ijambo ry'Imana avuga ngo uhoraho abyagiye mu mashimo y'abantu biwe rero iyo duhimbaza Imana hariho kubaho kw'Imana kuganza mu kibanza rero muri iyo atmosphere haba harimo ibitangaza muri iyo atmosphere mu hose yakiri cakeneye hari ushobora kuza shonje hari ushobora kuza gwaye hari ushobora kuza afise ubuke nafise amadeni hari ushobora kuza atabona yava niyaje hari ushobora kuza n'umupaga hari ushobora kuza yahukanye hari ushobora kuza atararonka urubyaro ico kirere kiba kihari kiramuhuca keneye cyose rero iyo tuvuze ati Atmosphere of Miracle canke ikirere cibitangaza si twebwe tubikora mugabo dushiraho iyo espace ituma abantu bakira ico bakeneye ku bantu batahura isimwe mu bisanzwe ntanza karero kuri systeme y'abapfumu n'abaroze abantu baca bitahura kuko hari abantu babatinya gose cyangwa baca bavyimba n'ingoga umuroza ashaka kuba ari muri Maroc
agakoresha isimwe makakuroga uri mu Burundi sivyo agakora igicu gusa cyo kuza akakugendera agakora ivyo akora ukaza kuvyuka wagwaye wanduye ibintu rero uko nyene iyo simwe mu y'umwizi ikora niko ni simwe mu zizikora turazi ko turiko turahimbaza Imana turakrea atmosphere ituma isi y'umwizi itagira access ku buzima bwacu rero ico gicu kiba kihari umuntu wese arakira igitangaza ciwe uboshora bohoka uwaje gwaye arakira impumyi zirahumuka ibimuga biramuguruka sico tubikora mugabo igicu kihari gipameta ko ivyo bintu bishoboka bigakoreka yego rero abantu batahura isi imwe mu bisanzwe ku muntu yumvise imwe dufate nk'ubuje ndi muri iyi nzu niba aho hanze hari ibikorwa by'umwiza by'abarozi bariko birakoreka je ndumva ku igicu kiba kitameje neza no kuvuga ngo niba bashobora gukrea ivyo bintu mwisi yo mwiza natwe turafise ubushobozi bwo gukrea igicu gukrea ikirere kiza gutuma uwaje aboshwa bohoka uko nabo bakrea ibintu bituma abantu bagwa mu bisanzwe nta ntari ishobora kutimbuka kuko Imana yiremye kugira ngo yimbuke mugabo kugira ngo isi ntiyimbuke hari abarozi babikorerako twebwe natwe iyo duhimbaza Imana nuko n'imirimo irabohoka no kuvuga n'ingo zari ziteguye kuko hari iyo systeme kugira ngo abantu bagomba ngo iyo abwiye urugo kugira ko urwo ari umuriro ari umugozi wisize mu mugabo natwe iyo tuje tuvuga ko urwo ari umugisha twerekana ko urugo uri muri rwo aragira umunezero aragira amahoro arabona Imana nibwo agomba rusambuka nakubwira umuntu ashobora zoza muri evene azi ko atashe ashika yahukana ahubwo atashe bamwakire kurushwa atari yibaza ko bishoboka hari umuntu aza muri evene mazi ko bagomba bamwirukane ku kazi mugabo basuye agasanga hari ikete ahubwo yamuhaye promotion kuko Imana ivuga ngo mpamagara nanje ndabitaba ndabereka ibihambaye n'ibyikinze ibyo mutari bwamenye hari umuntu adafise umwanya kuyihamagara hari umuntu adafise umwanya wo gusenga mugabo dukre ico kirere kugira ngo na wa wundi nawe ashikirwe ijambo ry'Imana rivuga ngo nukwizera gusa kuko uwizera arahimbara umutima w'Imana apana usenga cyane apana utanga ibya 10 byinshi mugabo umuntu yizera arahimbara umutima w'Imana kuko umugororotsi ntabeshwaho n'ikindi abeshwaho no kwizera amen haleluya amen yangira muri ko muravyumva yuko ari nibitangaza nyine by'uburyo butandukanye antuka akarere kose umuntu aba akeneye impinduka dans la présence de Dieu get ready to meet your miracle uri kuraraba kenshi ari abantu bamwe bamusanga bapinze ibintu ngo nibibaho tubahamagara abantu by'ibitanga ndora Bibiliya anu hose handitse ibitangaza Yesu ikibanza cyose yararimo bamuzana imikate akayigwiza bamuzanira impumyi akazihumura ibitangaza gusa kandi uko yabikora kuri no musi ejo yabikora kundi hari uwo yabwira ati vyuka hari uwo yarinda kurambika ku kiganza hari uwo yabwira ati akavurunga ivyo ndagasukira mu maso hari uwo yabwira ati genda wiyuhagire umunsi akora ukwa rero hari no munsi ntumira ashobora kukurongora kubikora gutya utabitahura agacavuga ngo ivyo wakoze nibibaho mugabo uko Yesu yabikora yavuze ngo nimwanyizera muzokora ibiruti ivyo jewe nakoze rero afise umwanya wo kubikora mu myaka 3 gusa mugabo twe dufise imyaka myinshi yo gukora no kuvuga turashobora gukora ibirenze byo umuntu ashobora n'ubapfuye barazoka n'impumyi zirashobora guhumuka iyo mvuze abapfuye ari umuntu kuko mu bisanzwe wapfuye bivuga ngo utarize mwami Yesu asa n'uwapfuye kuko bivuga ngo nabambanye na Kristo ariko ndiho yamarasi jewe ndiho no kuvuga mwende majambo jewe narapfuye ni Kristo ariho muri jewe no kuvuga utaravuka muri Kristo Yesu ntarabaho aracapfuye rero iyo turiko turavuga iki kirere kituma abantu n'abatarabaho batangura kubaho n'abari bapfuye bakazuka bagatangura kubaho kuko ni kirere nukuri sinakubesha ni kirere ari wambwiye ati none muri siku ivyo bitangaza bikoreka igitangaza ca mbere ni jewe nuko navutse ndi mumyi abaganga barananiwe kumvura mugabo kubwo gusenga kwa papa mvyara naramuguruze rero nibi byo bishoboka nuko nundi bishobora kanyuma ndiko turavuga ibi nuko tumaze gukora ibi bintu turizera kandi tumaze kwibonesha amaso yacu Imana ibikora Imana ibikora niba umurozi afise ubushobozi bwo kukuroga ukuguru kukamugara nanje afise Imana ishobora gutuma uko kuguru kwamugaye gusubira kuba kuzima bisigura yuko si ntahuye neza umuntu arashobora gucakira atmosphere of miracles mu buzima bwiwe ahari hose yes ukagendana nayo ukabana nayo reka nakubwire jewe mu bisanzwe turiko turategura ibi bintu ntituvuga ngo ni igicu twinjiramo kubera hageze mugabo kuva umunsi tu declare ijo jambo
tuvuze ati turateguye tugomba twinjire muri atmosphere of miracles twebwe dutangura kubibamo dutangura kubibona kandi uretse twebwe n'abandi baradushingira intaye je ndabona ibintu kana gushingira intaye ari umuntu umwe washaka muri iki gihe nyene yaryamye yavyimbye umusaya mw'iryo joro nyene aragira inzozi arabona turi kuri stage tuko turahimbaza uwo mwanya arabona wa musaya wiwe wakize wahombotse aramera neza avyutse mu gatondo yasanze wameze neza ukuvuga ni igicu catanguye gukorera abantu nuno munsi ndiko ndavuga uwizera arabona ico gitangaza cy'Imana kuko Imana ni nziza reka nakubwire mu bisanzwe iyo tuko turavuga ibintu canke iyo je nanditse kuri Facebook ngo wakiri gitangaza cawe hari abantu bumva umenga ntibikoreka mugabo ibi turiko turaba mu no munsi n'abantu banditse Bibiliya bavuga ati Bibiliya ni jambo ry'Imana turabyakira turabyizera tubisomye tukizera ko iryo jambo ridukorere ukumva umutwe urakize rero n'ibyo bishoboka na jambo nanditse kuri Facebook wizera gukorera aya majambo ndiko ndavuga ntituvuga amajambo ariko tuvuga amajambo y'ubushobozi ubushobozi buba buri ko burakora bugakorera abantu bugatabara abantu reka nakubwire uriko uraraba aya ma stage y'isi y'umweza umuntu ashaka gukora concert kaza guhereza abantu ariko barasambana kuko nisi y'umwiza ni kirere yakreye gituma abantu bakora ivyo umuntu akaza ameze neza mugabo akava muri iyo evenema umutume ngasigara umusazi hari ibintu bimufata mu kirere musanzwe siwe mugabo ariko barakora ivyo bintu mushaka nakubwira ari banga abantu batazi ibintu byose turavyemereka ko si byose bitugirira ikimazi hari umuntu yumvise concert muri ivyo naka imvume ngategerezwa kujaye mugabo nawe arafise abantu basinye contrat arafise abantu nkuko twe tuvuga ati twamagawe n'Imana nawe arafise uwamuhamagaye iyo agiye aramuha mission ni kuvuga arashaka kuja muri evenema aho gutahana umunezero ugatahana indwara aho gutahana amahoro ugashika muri ugasanga muce mucanamo n'umugabo canke n'umugore kandi atavyahora bihari uvuye ngaho ugasanga abana baciye batangura kugwara mugabo ukiyumvira ngo ni ibintu bisanzwe mugabo ni igicu warurimo caremye ico kirere ukagenda ugitahanye mu rugo natwe twizera ko hari igicu tuzokreya uzotahana muhira gituma n'ivyari byapfuye mu rugo bitangura kuba bizima amen amen urakoze cyane kutubwira kujanye na atmosphere of miracles hanyuma reka indirimbo dukunda hano reka banzi turibire ko gatonya hanyuma tuca tubandanya uri mani hambaye ubukuru bwawe ushobozi bwawe ntibuserangurika ijya ivyo mbonesha amaso ijya ivyo numvise ijya ivyahishuwe ndazi hari vyinshi ntazi ibyo byose bigaragaza ubushobozi uko jewe mbikora uko jewe mbikubwira Yesu ukwiye ibirenge ibi bisanzwe uburyo duhimbaza biri hasi yuko twategerezwa kubikora harige twimvira ko twabikoze neza mugana kujya kuntu tubikora nagacu gatima ni dushoboza tukabikora neza bisanzwe nta muntu ashobora guhimbaza Imana neza mugabo ni Imana yihimbaza ikabikorera muri twebwe amen rero udafise Imana ntashobora guhimbaza Imana that's true nukuvuga intango yo guhimbaza no kugira Imana muri we kuko Imana niyo ibikorera muri we no kuvuga amandi majambo Imana irihambaza bwabo biciye muri twebwe kuko twe tubigerageje ntibikunda hari igihe abantu benshi bavuga ngo masizana umwana mwiza bwa je nagira Imana sindi umwana mwiza ahubwo ni Imana ari nziza muri ide amen so masezerano pastor masezerano muri no mwaka hari kindi kwakoze ushize hanze album mbega iyo album igeze ni kibazo kigoye kwishura kumbaza ahigeze ahubwo nibaza ko abantu wababaza ati ico baba bazi canke batahura canke bumva canke uko bakiriye iyi album twe ku bwacu uko twakoze turashimira Imana kandi turizira ko buhoro buhoro iri kirashika mu mitima y'abantu iri kirakora ku buzima bw'abantu yego cyane feedback uronka zimeze gute ikimwe cambere nuko abantu barashima Imana ku bwa album harabakunze indirimbo zirimo harabo ziriko zirakorera hama makose menshi batubwira nuko tutategerezwa gusohora audio baba biteze clip cyane ariko navyo ni ibikorwa bisaba uburyo butari buke gacu usanga uri muri position ubwo buryo wifuza butariko uraboneka ku mwanya hanyuma gacu usanga igikorwa ni wakirindiriza
kizoza kumara igihe mu bisanzwe hariho ikintu gikomeye hariho igihe Imana igushizemo umuhamagaro canke inyota y'igikorwa runaka iyo utagikoze ukakirindiriza haragira igihe ya nyota ihera ukaza gusanga wa muriro wari wacakirana ntukiri wa muriro ugomba kugikoreramo. Rero hari igihe ubirindiriza bikaza kumara imyaka myinshi bikaza kuza bitagifise bwa bushobozi bwagomba kugira. Yego hanyuma ikindi naco nizera nuko urubuto rwose rurategwa ntiruza ari runini rurategwa hanyuma rukagenda rurakura. Rero turabirekura muri ico gihe nyene umenga ntisi binini cane mugabo nivyo bigenda birakura bikaba binini. Hariho principe mfise mu buzima mu bisanzwe urabona ikibambazi kiraha ushaka kugiterura ngo ugitwara aho ushaka mugabo ndashaka gusambura amatafari ico kibambazi nkacuba kandi hano mugana agenda ashaka kwitafari bisanzwe ibintu bitugira abanini si ibintu bikubita mwanya muto mugabo no munsi igikorwa gitonkora ejo nkakora ikindi nibyo biza kuvyara ikimasezerano kinini mugabo cazanye n'ibintu bito cane. Yego rero Yesu ntiyavyutse mu gatondo ngo akore ibitangaza byose icarimwe mugabo no munsi yabikoze mu kinama uwo mu kinama cebwira uri mu Kamenge ashitse mu Kamenge asanga ari abantu bamwakiye kuko hari amakuru bumvise. Rero hari abantu batwakira ivyanditswe kugira ngo abantu bizere ko urumva uko rero uko amakuru agenda twagwa na bamwe batwumvise canke batwakiriye niko uza gusanga imbere hari abantu biteguye kukwakira batakuzi batari bwana kubona mugabo kubwiye inkuru bumvise mugabo wa wundi yagumya aryamye arindiriye gukora ibintu binini azosanga hari ahantu gete wowe akirindiriye ko nico kimwe. Reka ndakubaze twagize amahirwe yo kukuronka mu kiganiro nk'umuntu amaze igihe kinini muri ministry mu ibango ryo guhimbaza Imana muri kino gihugu mbega ubu ni kibanza iyi ministère ifise mu ishengero canke mu gihugu cotera imbere gute masezerano? Ubwa mbere numva noshima Imana ko uravye aho vyari naho bigeze uno munsi hari ikintu kidasanzwe kiriko kirakoreka. Ikindi naco novuga nuko umuntu wese atezwe imbere n'uwiwe ashigikirwa n'uwiwe. Muri kahise warasanga abaririmbyi bari mu ishengero mugabo umuririmbyi ari mu ishengero iyo ashatse gutera imbere canke ashatse kugira ico ashitseko yari detasha n'ishengero mugabo ntivyagomba kumera gutyo ahubwo afite vyanakigumenga ni roberi byakigwa nk'ikiroberi kuko warashobora kuba uri mu ishengero ugakundwa ko ukora neza gusa ivy'ishengero mugabo hageze ko wewe uba ngo ukora ibindi bintu byaca byitwa ko wagabiye uburongozi. Rero ugaca usanga rero iyo umuntu uyo nyota Imana idugije muri kuko nta nyota nimwe iza giturumbuka ngo izivuye mu kirere hari ikintu Imana iduza muri wewe ni nka kujya ku isoko giburuka. Rero iyo Imana idugije ico kintu ugaca usanga tohaje aho hantu baye bita ko ari mu muryango nibariko baracakira ugaca usanga rero benshi arinze gusohoka kugira ngo abe wa wundi yashaka kuba. Rero ugaca usanga bimeze nk'ikirobe usanga umuririmbyi yasohotse yaragetse ku rwego agomba kugirira ikimazi ishengero mugabo kweri iyo kazi bazihari aciyaba ikibazo kwishengero kandi ishengero ahubwo ryo ryagomba kumushigikira rikamuduza mugabo no munsi uko biriko biraza amashengero karashigikira abaririmbyi ndabizi ko hari ibikorwa byinshi kurabona bikorekera mu maeglise atandukanye kandi bigaragaza ko ishengero riri inyuma kugira ngo ishugikire iki gikorwa. Rero numva notera intege abakozi b'Imana barongoye amaeglise abavye amashengero bakomeze gushigikira aba bantu Imana iri kiraduza kuko bwa mbere wewe uri umuvyeyi w'umwana ni umenya umugabiri muri we ni kuntu Imana iri kiramuduza. Rero ico kintu kirakenewe ko ugishigikira hanyuma iyo mvuze kugishigikira harimo kumurera harimo gushiramwe uburyo kugira tugira fundraising dukoshigikira ibindi bikorwa bitandukanye n'umuririmbyi ukavuga ati no musi tugomba tugira fundraising dushigikira umuririmbyi tumushire muri studio agiye agenda ryoyo nk'uvuye muhira kandi agarutse gukora muhira za binezererewe mugabo iyo asohotse kasanga bya bindi muhira bagomba kumuha batabimuhaye
niyaza azocaza nk'uje guca ibiraka. ngira ngo rero tukiri nko ngaho Yeah. hari ikibazo c'abarinzi badafise ama église locale nibaza ko uramaze kucumva quand même usanga n'abaririmbyi ntibafise ama église locale basanzwe bigukiramo barerewemwo iyo phénomène wisigura gute wibaza kwiva kuki Ubusanzwe no mu buzima busanzwe iyo umuntu ashaka kukumenya akubaza so ninde uvahe uvukahe mbe bugi wanyu ni rero iyo basanze ibyo utabifise n'umuntu yagomba kuguhinga ko arakugira ko amakenga kuko nta address ugira rero novuga Mbari agoresha iki kintu nje ndakivuge muri ubu buryo ni buri nk'umutimbaye nakarero ntanze kudufatiye kuri ico kuko urabona abantu donc iyo umwana bamwe barabara bamwita umutimbaye rero iyo uvuga ngo ndi mu minister utagira address biragoye mu buzima je wanashaka naho tutovuga kukijanye na address biragoye kurera umuntu atamuntu umwe ashobora kumubwira ngo oya kukintu canke biva aho hantu usanga église idatahura umuririmbyi ashatse byose byazananye ngaho kuko byaduze buhoro buhoro kuko reka ndagwa karorero no na wewe ari umunsi inyote yo gusora yakujemo niba warituye uburongozi ukanabara kwegeje inyuma hanyuma ugasohoka hanze akagira undi muntu akwakira ujya muntu arakugira ko otohite kurusha hari ya muhira rero ni rimwe na rimwe niriye muntu ashatse kukwikorako uramwitaba kurusha aho wagomba kwitaba n'ingoga ngira jito umuntu nica kindi bavuze kandi navuze ko cyane umuvyeyi suguha amafaranga umuvyeyi supportinga bya bintu mugabo umuvyeyi nugutahura ahubwo akagufasha kugenda neza muri ca kintu uri kurajamo mugabo pa contre aho kugufasha muri ico kintu baragikasa bakagisubiza hasi byarabayeho mugabo petete ko biriko birahinduka mugabo kugira ngo aba bana bumve banezerewe ishengero bumve banezerewe umuryango nuko hari ukuntu umuryango ugomba kubafata ingabire sibo bazihawe n'Imana mugabo ingabire imeze nk'ikimeze nk'isoko isoko ntiyibuze kwiburuka iriburukira handi we naho woyibloka so turayizibira ife kuko icifa mugabo umwana yapfuye ntumenya aranuka iyi kizigo gifise mu nzu kiranuka rero hari gihe ushaka kubaza ngo ufise abana mugabo arababrotse gasanga a long term nebintu bizohaguruka bikakunukira kuko uzosanga hariko batarabaho kwa kundi bategezwe kuba Maseze urakoze cyane nibaze ko utubwiye ibintu bikomeye akajambo kanyuma turangiza ikiganiro akajambo kanyuma bwa mbere numva shaka kubashimira ko mwazanye iki kintu hanyuma shaka gusaba abitwa bose ko abavyeyi bishengero umuntu wese kugwego ariko mufise mwishengero umurere nk'umwana umufashe umuduze mica kinese bivuze ngo bose babaho uburyo burashobora kuba butahari mugabo ukamuterera ivyumviro kuko hari igihe umwana ashobora gushaka kubaka inzu mugabo gasanga iyo nzu papa we nta mahera afise mugabo akaguha ivyumviro vy'ukuntu wo kubaka iyo nzu neza sebe yego hanyuma rero nabo kubankuraja kubasengera kuganira nabo ukumva ko bya bintu kuko hari igihe umwana hari ibintu yagomba kuganirira se mugabo kuko yamubuze akaza kubiganira undi muntu ho hanze mugabo hanze nawe ntuzi ukuntu yakuze nuko yabayeho ashobora kumubwira ibyo utazi ukazubona rero umwana aragarutse arikazana comportement ziri bizarre kuko hari igihe dukora ibintu mu ishengero usanga babarimvye bazana ibintu hari ivyeyi bashaka kuvuga ngo ivyo navyo mu byadukanye mugabo wa mwanya wo kwicarana nawo ngo mubabwire bya bintu biri mu mutima bya bindi mushaka ntawo mwigeze mutanga rero baragiye hanze barabagaburira abandi baca bashaka kubaho bwa buzima rero nico kintu gikomeye hama nashaka gutumira nukuri tuzogira ibihe bidasanzwe le 5 décembre na Mungagara muri Holy Center inyuma y'isoko yo Mungagara rero turabaha ikaze tuzatukumwe n'umwamikazi wanje kandi turiteguye bidasanzwe tuko turasenga turiko turakora ama repetition dufise umugwiza Holy Family dukorana bino bikorwa turadufise abashitsi badasanzwe hariho Holy Sound iyo muri Holy Center hazoba hariho muri Rimvyi Crash
no muri Église des Amis muri Rohero, hazoba hariho umuririmbyi Armel, no muri Église des Amis mu Kamenge hazoba hariho Didier Muco benshi baramuzi, asengera aho bita ku Kidenge. Hariho Ozana n'umwana muto w'imyaka 9 ari asengera muri Église Minerva Kigobe. Rero abo bose twagiriye ubuntu kuba tuzobana nabo, kandi twiteze ko nukuri uzoza ntazotaho ko yaje. Turabaha ikaze kubw'icubahiro c'Imana, turabakunda cyane, turabubasha cyane. Amen. Yes, murakoze cyane, reka tugushimire kuba waciye muri kino kiganiro Masezerano. Mwakoze cyane. Tuza cyane ko n'ikindi gihe tugutumiye uzotwita. Ego cyane, niteka kuri twebwe, iteka ku muryango wacu. Amen. Reka rero ndabashimire cyane mwemwe mwese mwabanye natwe kuva mu ntango gushika mu mpera igano cuno munsi tukirangiriza ngaha duhana isango muri himbaza y'ubutaha. Mubandaye muryohererwa ibiganiro vya televiziyo yanyu naho ubutaha.